wajenga udashoboye kwiyambika ishati. Ishati siniyambika, ipantaro siniyambika, n'ibirato nzonje niyamfunga musa. Ninde mugenza? Ni wowe wamwambika ibirato? Yego. Amazi imyaka myinshi. Imyaka 5 kugira ngo yambare ibirato waramwambika ibirato. Yego. Kuwa Mungu niwe namuzanye ngaho imbere. You have a video. Kuwa Mungu niwe namusengeye ngaho imbere. Ndamukora ko ndabwiye mumunzanire ngaho imbere ndamukora ko. Ubu ngo usiga wiyambika ipantaro. N'umupira nije na wiyambika. N'umupira niwe wa wiyambika. Waramubona? Naramubonye ndubwa ari ubwa mbere nje ngaha atahonze. Mama muri yo myaka 5 wari umaze imyaka 5 utiyambika. Ipantaro ni wiyambika. Ipantaro nayiya siniyambika, ibirato siniyambika. Ibirato ni wiyambika. Umupira ho yari ntamba. Uravyemeje? Yego. Nk'umuntu w'umugabo na namwambise no masengesho nga kwa gatandatu babona abantu byanse kabisa. Kwa gatandatu byari byanse. Ibi urabivuze n'umutima uvyemeza ko uvuze ukuri. Nabandi bose niyo bari bari. Nabandi bose bari bari. Nibirato ngo waramwambika. Ubu rero nivyo ari yambika ipantaro. Ubu ni sawa. Nukuri nagomba mvuge ngo ayambura yambike nabonye ko bitoshoboka nga. Ndatuye yuko yatanguje igikorwa muri wewe igiye kugikomeza kugeza aho wakubonye azorengera. Gerisi wari umaze kwivuza mu bitaro bitandukanye. Kenshi hafi miliyoni 6 ngaha nakurishije angahe na nurumeya. Oh yes sir. Ari umugabo yaturiye twese ku musaraba izina jiwe ni Yesu. Uvuze ngo wiyambitse ipantaro n'ibirato n'umupira wenyene. Niba ndebo mfasha dukomere Yesu amashi. Glory. Abantu baraza nibamenye ivyo Yesu ariko arakora. Igisi gitangaza. Mu microphone. Waramubonye ari ubwa mbere. Yaramubonye ari ubwa mbere. Shitse ngaha ndi wa mbere. Kandi amakuru yatanzwe kubwira ishengero hari yandi makuru agiye gutangwa. Amen. My father, my Gerisi ndabisubiremo nta kimwe yarihishijwe kuko ari umugabo yamurihiye. Nta kimwe turiha kuko Yesu yaratanze amaraso. Ndatangaje kuri kino gicaniro kubwayo maraso genda agukorera ivyo abaganga batogukorera. Genda akurihira amadeni banki tokurihira. Genda akwinjize aho udashoboye kwiyinjiza mu izina. Ninde ariko aratangara nkanje imyaka 5 umugabo atari capable kwiyambika ipantaro ubifata bisanzwe. Imyaka 5 Prophet no mu gutambuka n'ivyakunda kwera ukujugumira cyane kugira umushikari no byasako bamufata cyane kugeza bamuzana bamuzanye ngaho. Ego je ndakubwiye umunsi umwe tuzogira na siporo n'uwo mugabo. Glory to Jesus. Okay mushire biganza hejuru. Iyo umuntu mwarabonye ukuntu namuhamagaye ndanamukora ko gusa nsandisubirira inyuma umengo nta cyabaye sivyo gahemu umengo aho mugabo yamukwevye ariko Imana ijambo ryayo ijambo rimeze nk'imbuto iyo ritewe riramera ku mwanya ukwiye. Ariko Imana ifise ingeso iyo na yajyamye ahantu hari izuba imeze igiti ku munsi umwe Imana ituma biserukana ingoga. Prophet Aaron undi twinosa amaze imyaka 5 ukunyene ameze aguma ajugumira nukuvuga muri iyo myaka 5 ameze ukunyene ajugumira. Yes. Somebody is still trembling for 5 years. Did you go to the hospital? What do they tell you? Bamubwiye ko ngo parakison ariko niyo imiti yayo ni nta kimwe imfasha. I drank medicine in vain. Just stand up. Say Jesus. We stop these things of trembling. In the name of Jesus. Do you see? Nothing you can do. There is nothing, he says. 5 years ago, by trembling, doctors gave you medicine, but in vain. You keep the same movement. Izina rya Yeshua
izina rya Yesu. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.